ibikoresho bifise agaciro k'imiliyoni 60 bigizwe n'imashini nyabwonko hamwe n'utwuma two gufata amajwi nivyo vyatanzwe kuri no wa kabiri n'Umushikiranganji wo kumenyeshamakuru n'ibinyamakuru n'ubuhinga bwa none mu ntumbero yo gufata mu mugongo ibimenyeshamakuru vyabikorera leta n'ivyo abikorera utwabo. Umushikiranganji mbere yashikije imfashanyo avuga ko iyo mfashanyo avuye mu buryo bwateganijwe na leta bwo gufasha ibimenyeshamakuru. Duhereje gutanga ibikoresho bitandukanye bigizwe n'imashini nyabwonko hamwe n'utwuma two gufata amajwi ku bimenyeshamakuru bitandukanye bikorera ngaha, byaba ibimenyeshamakuru vya leta canke ibimenyeshamakuru by'abikorera utwabo. Rero novuga yuko ari intambwe kuko leta y'u Burundi yarategekanije mu mafaranga ikoresha ku mwaka, yarategekanije uburyo bwo gusahiriza ibimenyeshamakuru. Ni muri ico kigega rero cyo kusahiriza ibimenyeshamakuru havuye ivyo bikoresho. Ku bimenyeshamakuru navyo bitashoboye gushikirwa mu kuronswa imfashanyo, uwo Mushikiranganji abihumuriza akavuga ko umugambi ari uzobandanya. Abasanzwe bafasha ibimenyeshamakuru nabo abahamagara gucisha uburyo bwabo mu kigega categekanijwe na leta kugira ngo ntihabe gusanzaza uburyo. N'uburyo bwo gusahiriza ibimenyeshamakuru ariko atari uburyo bushobora kumara ingorane canke kumara ubukene ibimenyeshamakuru bitandukanye. Ubwo buryo rero ntibwaronse ibimenyeshamakuru byose, twaragerageje gutora bimwe mu bimenyeshamakuru, hariho n'ibindi rero bitaronse. Abataronse ku mwaka ico kigega caremewe ku mwaka ko hazoza harabaho uburyo buja muri ico kigega cyo gusahiriza ibimenyeshamakuru, bivuga ko abataronse no mwaka bashobora kuzoronka mu mwaka ukurikira. Imbere yo gushikiriza iyo mfashanyo, Umushikiranganji wo kumenyeshamakuru ubuhinga bwa none n'ibimenyeshamakuru akaba yarabanje kugendera radio Bonesha FM.